igihe twuzuye mpwemu yera muri 81 nshe nibwo nuzuye mpwemu yera ngize imyaka 2 byagenze gute ico gihe mwuzura mpwemu ico gihe nuzura mpwemu yera nararose inzozi nararose inzozi maze kugira umugore afite umugore ndetse twamaranye imyaka 3 abana kubyara muri uwo mwaka abyaramwe 81 umunsi umwe ndaryama umupasiteri witwa Elia Ndikunkiko yego umupande kote bikiremba barahari nejo bundi naramubonye hano ndamwibutsa ati je senareke byibuka ndakibasha kugenda neza ariko ndamwibutsa araza ngamare gushika ngo Imana yamubwiye ngo iyo bimeze gutyo umaze guhamagarwa n'Imana bene data mwese ngiye kubwira ubu butumwa ngiye gushingira n'iyintahe batatu bibimuga babahungu banje barya bakuruga umwe gusa niwe utararwaye muzima nuko ngiye kubabwiraga rero umwijima umwaka w'amageragezwa ntari bwabone tarabona nukuri kuva mu 1990 gushika mu 2015 muharura iyo myaka n'imyaka 25 iyo myaka yose mureke babwira icayibaye bakunzi bahori CANAAN TV ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana nkuko rero dusanzwe tubakorera tubagirira ga surprise n'uyu munsi tubafitiye surprise y'umukozi w'Imana muzi mwese rero imbere yuko uyu mushitsi wacu mwiza tumwakira twagira tubanze tumusabe yidondorera abantu hanyuma ahejeje kubidondora acana dushira mu biganza by'Imana kuko murazi ko ari wo muco wacu imbere yo gukora ikintu cyose cyose ko tubanza gusenga kugira ngo Imana ibane natwe rero mushitsi wacu mwiza turabakiriye kaze muri CANAAN TV hanyuma mwidondorera abantu kugira ngo abatabazi babamenye naho benshi basanzwe babazi ariko ubwo hari nabandi bazobona kino kiganiro ugasanga ntibabazi rero twagira tubasabe mu bidondorere hanyuma muce muna dusengera murakoze cyane izina ryanje nitwa Mbera Manase mungere w'ishengero ya Gerizo des Âmes paruwasi yo Munyakabika arakoze murongozi wacu uduhaye akakanya kugira ngo tuganire iri jambo mbere yaho tuvugira ijambo reka tubanze dusenge nkuko abidusabye uhoraho Mana yacu mu izina rya Yesu Kristo duciye bugufi wewe ngushirwe hejuru uyu mugoroba tubonye umwanya mwiza wo kugira ico tuvuga kubw'ijambo ry'Imana kugira ngo imitima ya benshi ifashwe rero turagutumiye nguze kubana natwe hano muri kino ikiganiro c'ijambo ry'Imana kuye kubibamwo mwami Imana mpwemu yera ngwino bane natwe bari we gusobanurira ijambo bari gusobanurira ibyo tuvuga nubisobanura abavyumva bose birabafasha kandi birabakiza ndakwizeye neza kuko ugiye kubana natwe mu mwanya wose tumara hano waba muto cyangwa waba munini tubona Imana muri byose ndagushimiye ni mu izina rya Yesu amen 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 murakoze cyane rero uyu munsi twashatse kuganira namwe kugira ngo muganirira abantu kuvyerekeye umuhamagaro kuvyerekeye ubuzima bw'umukozi w'Imana kuko rimwe na rimwe haraho umuntu aja mu muhamagaro agahuriramwo n'ibimugora harahacika intege haraho yibaza ngo ni wenyene ariko uyu munsi by'ukuri nashaka ngo muganirira abantu kuko ndabizi neza ko mufise urugendo rutari rutoyi kuko n'imyaka ndabona umengo simike mbe mwa mufise imyaka ingahe fise imyaka 64 none umurimo w'Imana mumazemwo imyaka ingana gute umurimo w'Imana mumazemwo imyaka 48 aha urumva rero ko turiko turaganira n'umuntu w'inararibonye natangiye gukorera Imana ntaragira mariage no urumva ko rero ufise byinshi tuganiriza kuko urabona ko uyu munsi hari habajene bakiri bato baja mu murimo w'Imana bagahuriramwe n'ingorane ndumva ko uyu munsi by'ukuri ufise ibintu ushobora gucira umugani abana bakiriko baratangura mu murimo w'Imana rero n'ukuri nagomba ngo mwiyagure
mutubwire mu muhamagaro wanyu mu gufatanya n'urugo twumve ingene byagenze. Murakoze cyane uko mw'Imana dushoboza turagaragaza tubivuge kuko ubuzima bw'umuntu ubuzima bwanje aho ngeza muri iyo myaka mvuze nabugaboye mw'ibice bitatu. Igice c'ubusore ndavugaho umwanya munini ariko ndavuga ukuntu twakibanyemo n'Imana. Igice ca kabiri ni igice cyo kuhamagarwa n'Imana, nico kinafatanye n'iki kindi c'ubuzima bw'umwijima cyangwa ubuzima bugoye nari maze guhabwa amasezerano, nari ntanguye kuyinjiramwo. Nico gihe nahuye n'umwijima w'icura burindi ukomeye. Aho hose ndabivuga, ari abasore barisangamwo, ari bari mu mageragezwa barisangamwo, abo tunganya imyaka bose bari canga nabo ndusha imyaka. Shatse kukubwira gusa ngo mukomere mu buzima bwo gukorera Imana harimwo ingorane. Reka mbere yaho mvuga iyo ntahe ndasoma ijambo yanditse mu Bagalatiya ibice 5 no ku murongo wa 22. Nimara kurisoma ayane ndaje kuyasoma nyuma yo gukomeza abantu, ariko mbere nimara gusomera indabanza shinga intahe. Haravuga ngo ariko ivyo mpemu yama ni urukundo, munezero, amahoro, ukwihangana, ukugira neza, ingeso nziza, kuba umwizigirwa, ubugwa neza no kwirinda. Iryo jambo ry'Imana asomye ni iryo riranzana ndaje kurigarukaho naryo nanone mu gihe nzoba mpaye ndangiza ino ntahe. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Amen. Bavandimwe bakunzi banje mwese, abo abanze n'abatanzi, abo dusangiye urugendo rwo kuja mu ijuru, abo dusangiye ubuzima bwo gukorera Imana, mukomere kandi mwihangane. Mw'isi duhura n'ibihe byinshi, duhura n'ibintu byinshi, ibyo byose bisaba ukwihangana. Mwihangane kandi mukomere. Intahe y'ubuzima bwanje rero nayiciyemo ibice bitatu kuko nababwiye. Igice ca mbere no kuva nkora mariage mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1979 nibwo nagize mariage mu kwezi kw'indwi tariki 15. Mbere yaho gatoya nari umuririmbyi wo mu ishengero rya Pentecote, nabatijwe muri 73. 73 nibwo nabatijwe mu mazi menshi mu gikorane batazira ngo cya Pentecote. Nibwo nabatijwe uwo munsi. Batizwa n'umupasiteri witwa Yohana Mandevu, yari umwungeri w'ishengero ryacu. Uwo mupasiteri ni nawe wampezagiye mu bukwe bwanje mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1979 ni wampezagiye. Yohana Mandevu ni wampezagiye nanone kuba umukozi w'Imana nja kurongora ishengero muri Kongo, muri iryo shengero rya Pentecote. Umupasiteri wanje nemera n'umuvyeyi wanje yarandeze ashikiriza ibikorwa, abona kuzopfa nyina aja mu bwami bw'Imana arangije ibikorwa byiwe. Nuko rero ico gihe c'ubusore bwanje, nta busore bwinshi novuga ngo abanyabujumbura bo byumva, kuko nagize ubukwe mfite imyaka 19. Nari kiri muto cyane rwose. Mudamu yari afite imyaka iwe yari afite imyaka 17. Kandi ico gihe naratangaye jewe. Ico gihe ndagiraga ubukwe, umudamu wanje nukuri kose yari umwana muto cyane rwose. Kandi wo muri 79. Nta byinshi yaraze, twari dutuye ahantu ruguru hakanye, mwana w'umukobwa nukuri. Mwana we wari umwana. Naje nari umwana ariko nje nyine kubera ko nari ndakerebutse kera nkiri muto, ariko mukuri we yari muto cyane rwose. None araborohe kubaka muri abana biba bigoye gose. Oya twe ntibyabaga bigoye. Ntibyabaga bigoye na buhoro buhoro kuko inkwano ni papa wazitangaga. Inzu muzobamwe ni wayubaka. Ibyo mufungura ni we wabitanga. Impuzu umwambara ni we wabitanga. Ku buryo bamwe bamara imyaka 5 bakiri kuri charge y'abavyeyi babo. Abo byakundiye ukagira abana 3 ukiri mama wawe aribo bakugaburira byose n'impuzu bakwambika
ubuzima bwari nico twebwe bwari bworoshe cyane, bwari bworoshe pe. kandi ico gihe baba baguhaye inka zawe zikabyara ntuzikoreko, bakavuga ngo banzureke tubanze tukurere zibanze zigwire. Nico gituma bose barongora bakiri batoya kandi bari bafise inka bose. Ico gihe rero ndakura senga Imana turabakorari, ariko nanone akubusore ntikaburi, tukaja kuririmba. nta nzoga nigeze ngo nje mu buzima, aba ni munsi n'umuco. Nta nzoga nyinshi zari zihari, nta nzoga nanyoye, nta n'itabi. Ibyo bintu byombi nta kigaragazo cyabyo novuga ngo naranesheje. Ntabyo nigeze nshamwo. Mu nyuma rero gusa ubwishime bw'abasore bazi kuririmba, ariko tutaruzura mpwemuye. Naririmbye ntaruzura mpwemuye, n'ukuri naririmbye korari ntaruzura mpwemuye, kandi nari mbizi. Kandi mwe muri famille wanyu mwaririmba muri famille wacu twese n'abakuru banje. Mama waje yabyaye abahungu 8, umwe yapfuye kera muri 64, nari kiri mutoya. Abandi bose 7 twari dusanga ishengero rimwe. Abo kwa data wacu bandi twabanaga bari 4, hamwe n'abarya 7 turi 11. Abandi bo kwa data wundi wacu nawe bari 3. Nuko twabaye twese no kuja mwivuga butumwa. Abandi bagaza bazo go tujana, ariko cyane twenyine twagiraga ubyacu vuga butumwa. Nego n'ishengero ryacu naho, kandi byari byiza. Igihe twuzuye mpwemu yera muri 81 nshe nibwo nuzuye mpwemu yera. Ngize imyaka 2 byagenze gute ico gihe mwuzura mpwemu? Ico gihe nuzura mpwemu yera nararose inzozi. Nararose inzozi maze kugira umugore, afite umugore, ndetse twamaranye imyaka 3 abana kubyara. Muri uwo mwaka abyaramwo 81. Umunsi umwe ndaryama, ndota indirimbi iri mu ndirimbo zo mu gitabo cyo gushimisha Imana, ivuga ngo nkuko Mose yamaze kugiti. Hari igitero cyayo kimwe kivuga ngo naho burira ukicuza ukanababara ngo ntivyokuraho ibicumuro vyawe, imponga nikwiriye ibyaha wakoze ngo n'amaraso ya Yesu. Noneho ngo buce numva keneye kwihana ibyaha bihe. Ndababwije ukuri ndabyaha mbona byari bikomeye ico gihe. Ndagenda aje kureba umwarimu wanje, umupasiteri wacu, nkamubwira nti mbabarira. Kubabarira iki? Nariraga tiriko ndumva, kamubwira ibyo narose, kandi numva afite umuzigo mu mutima, umutwaro ukomeye. Wapi akambabarira. Naje gusenga kumva n'umunyabyaha. Ngo vuga ino ndirimbo, abona kumbwira ati genda uwo mutwaro nugukomerana, bizoba ari byiza urashaka gutungane, kuko ntiwobaho udafite umutwaro wo kuvuga ngo uri umunyabyaha. Ico ni ikintu kimwe Imana yaguhaye kugira ngo wirinde ibyaha kandi wihane. Tihana n'ukuri. Ico gihe dusenga neza mbu umuntu w'Imana. Hanyuma rero intahe yanje yakanyitangurire mu buzima bwari busanzwe bwo kubaka urugo. Maze kubaka muri 79 gushika 1990. Ubwo haraciye imyaka 11 nubatse. Nari nko muri Edeni, nari muri paradiso. Cyo kintu ngibabwire gutyo. Ego nari maze kuzura mpwemu yera, nsigaye nja mwivuga butumwa, nsigaye mvuga ubutumwa neza kuko Imana ishaka. Kandi ico gihe inzavuga nabaye mu buzima buzira icaha. Nukuri sinza numva ko hari ntagaragazwa na rimwe ryari ryanjemwo. Muri 90 ubwo niho narifite abana 4. Nabyaye umwana w'umukobwa wa mbere muri 81. Umwana w'umukobwa ngoje kubyara mbyara umukobwa, twebwe nta mukobwa twavukanye anejeje, namwise izina ni Anita Mukundwa. Yarakunzwe n'umuryango wose, nanje ubwanje ndanezerwa tubonye umukobwa. Natwe bakuru banje nabo babanje abahungu, nije babanje umukobwa, nagira ngo muri famille yacu nayona cyari ikintu ciza cyane rwose.
Anita ngo amare kuvuka turanezerwa turashima Imana. Nyuma yaho mukurikiza abahungu batatu muri iyo myaka 11 mpaye mvuga. Umuntu wabya abahungu iri iwacu imurenge yabaga ari umwami nk'umwami. Abahungu batatu bakurikirana n'umukobwa umwe. Umukobwa yaje mu rukundo rwinshi rw'uko ntabandi bakobwa twavukanye. Nukuri nari nezerewe nari muri Edeni y'umunezero. Navya abana b'abahungu navyaye umukobwa umuvyayi wenyene bwa mbere mu muryango. Nari nezerewe cyane rwose. Nuko iyo myaka 11 kuva muri 79 gushika 90 nukuri kose nari nezerewe. Ariko nkaba nari mfite isezerano. Haje umuntu yabaga kure naho twabaga. Yabaga kuri ibirometero n'ibirometero. N'ubu sindashikayo. Iri haje azagisangani kuba hazi muri Kongo. Araza mu mare gushika tenagumye kuza ijwi rihari gandarimbwira ngo nzoshike ahantu mu Marungu hari ishengero iri rya Pentecote mbaze umuntu witwa Manase. Ati none namubonye. Niki? Ati Imana yambwiye ngo uzokorera Imana. Uzokorera Imana cyane. Atari ko muri uko gukorera Imana uzokorera Imana rimwe utanezerewe. Korera Imana ntanezerewe urumva no byishimira. Cyane kashe. Arampanurira ubwo buhanuzi. Wamare kumpanurira ubwo buhanuzi ndaryama umunsi umwe jewe. Ndarota. Ndota nkuko umuntu yohagarara kuri ziri antene zo kuri Mugongo mangiri ya ruguru. Nkagurukira kuri imisozi yo muri Kongo. Ndi kwifarasi. Ifarashi nukuri. Mbona nayifashe umunyenga bene urya w'igitangaza ngenda kaguruka ku musozi kagwa ku wundi kagwa ku musozi kagwa ku wundi. Ngo buce mbibwira abo twavuganaga abo bakuru banje nibo bari baramenye Imana mbere yanje. Ngo babwira nti narose izo nzozi. Arambwira bati usenge. Ifarashi umuntu umwe wagendeye ku ifarashi gusa niyo. Ifarashi ya Yobu ngo ntiyatinyaga intambara. None wewe bari kugendera ku ifarashi uguruka imisozi uguruka ku yindi. Iyo farasi izoguheka ariko siyo ntikwiye. Wogera n'ibirenge byawe ariko kugendera ku ifarashi isigura ko ari intambara nyinshi uzokura mu muryango. Ndaceceka. Bukeye mu 1989 subiye inyuma gatoya. Nibwo nashitse hano i Burundi bwa mbere hariya muri Rohero. Ngo mare kwashika twinjiye mu nzu ya mubyara wa Kristina yitwaga Agnes Mushonganono. Ni mubyara wa Kristina umwana wagira senge wa Kristina. Nuko aratwakira. Amaze kunyakira hano muri Rohero hano hafi. Atwakiriye twashitse nka saa 3 mu gitondo. Dusanga uwo twaje kureba twabonaniye muri Kongo agenda avuga ubutumwa aracaryamye. Ngo atubone ngo murabi gahororo mu Marungu. Ntego agenda kumubyutsa. Ngo Tereza aracaryamye. Akenda aramubyutsa. Yanga kubyuka agira ngo yashatse kumubyutsa ngo aramubwiraga ngo babantu mwabonanye ngo baje. Yari yavuze. Naho uwo muntu twabonaniye ahantu hitwa Ikabera kwa Mariyamu. Ampeza amafaranga y'amarundi 500. Ayashiraho indahiro rukuri. Arambwira ati ano mafaranga ukayarya muri Kongo ukayavunja ukayarya uzobura iyo umuriro. Aya mafaranga uzo yazane nushika kuri douane mu Gatumba. Uzofate bisi muze musange Bujumbura. Nyaguhaye kikindu kizokuzana ariko apana sayo kurya yaranziritse. Yashira ku ikarite yanjye karanga muntu yabika. Turaza turashika tucicaye wa mukobwa atarabyuka. Yari umudamu ufite umwana umwe mukuru. Atarabyuka twumva telefone. Niwo munsi wa mbere numva telefone fixe. Numva irasonye kwa kuri sona. Twamenya ko ari nayoga. Twicaye gutya tubona wa mugore kwava mu cumba araza yiruka aja kwitaba. Tubona ko yitaba telefone. None mu kwitaba ngo mwaramutse. Ngo Yesu ashimwe. Ngo Yesu ashimwe. Ubwo yari mu Pentecote ukunda hango. None ngo amubwire ngo Yesu ashimwe. Ngwego barahari. Barahari. Ngwego batatu. Turafashwe. Turafashwe noneho uko bibaye gutya.
inaho kumbe baratubwiye amakuru abakuru biwacu bakavuga ngo mu Burundi haba ikintu citwa ngo ni impimba ngo baza bagenda ngo ni mwobo wuzuye amazi badagenda bagatereramo umuntu ngo bakamufungiramo kera nukuri ko ureba ico gihe wa wundi ngwaze tuti byo nibiki ati n'umuntu telefone n'umupasiteri ati umupasiteri witwa Elia Ndikunkiko umupande kote bikiremba barahari nejo bundi naramubonye hano ndamwibutsa ati je senareke byibuka ndakibasha kugenda neza ariko ndamwibutsa araza ngo amare gushika ngo Imana yamubwiye ngo kuyu mugore ngo hari abashitsi batatu ngo none ngo ngiye kusenga Imana arasenga mbana namuzimanya yanga kwakira amazimano arasenga gusagaza ngo Imana yambwiye ngo abantu batatu baje ngo igihugu cy'u Burundi ngo kirafashwe n'ubutumwa bwiza aracariho Ndikunkiko ariho n'ubu ngo kirafashwe n'ubutumwa bwiza ngo yabonye ngo turabavuga butumwa ngo bagendera ku mafarasi ku magara kurwa n'amafarasi ngo yakumuriro ngo ijwi ry'Imana namubwira ngo buriya n'ubutumwa bwiza ngo barakwiriye mu Burundi bwose kandi nibyo nukuri tumaze gushika hano uwo ngo aratubwiye ubwo buhanuzi turarebana turasenga aragenda wagende David nabo twumva telefone mukanya ngo bagize abashitsi undatego ngo batatu ngwego ngo ndaje kubaraba ivyo byabereye igitondo kimwe dushitane Bujumbura David araje ngo mare gushika mu kumwakira turirimba indirimbo ivuga ngo kuko imisosi gose Yerusalemu ngo ni kuhoraho gose abantu biwe uhereye none ukazogeza iteka ryose aranezerwa yaravuye muri Israel ubwo ngubwo aranezerwa araryama hasi ati jewe ubu nyine ngiye mu bikorwa ati ndaza kugaruka mu ijoro twagize veye turi abantu bane n'uwo mugore wageze gaje kuryama tugira veye buraca mu gitondo kare ico gihe nawe atubwira ubundi buhanuzi bwinshi cyane busanga ubwo twebwe njewe nari mfise bwuko igihe kizoshika kaza gukorera i Burundi mu Nyakabiga uko Imana niko yavuze uzokorera i Burundi muri quartier bita Nyakabiga uwo muntu bari kumpanurira ntaragera mu Nyakabiga taragera i Burundi naho nanje narinzi nabubwiwe nti yarahaza ngo tumare gutyo turabaza mu Nyakabiga ni hehe bati kandi hari gicaniro bati turabajanayo umugoroba wa muntu twabonaniye muri Kongo aratuzana turi habisi aratuzana naha kuri nef numero 1 hano mu Nyakabiga ya mbere turinjiye mudamu witwaga Majanje Georgette yarafite igicaniro abantu basenga kandi imigoroba yose basenga aracari yarapfuye turasenga utumare atugaburira turagenda tujya kuryama iyo ngiyo twari turi atariko mugenda iminsi 2 muzogaruke hano naje bakiri turagenda turagaruka twakira turamubwira ibyo bya Nyakabiga nuko mutumare David ico gihe yaje kutubwira ko tuzogenda mu Kayanza hari muri Pasaka turagenda tuja mu Kayanza tugira rero Pasaka turagaruka aje kutwereka Inyakarago afite umugambi w'ishure mutumare turagaruka ni Bujumbura nukuri ico gihe tubona Imana ikonfirima umuhamagaro wacu ico ngiye kubabwira ngiye kukibabwira ubuzima naciyemwo bw'umuhamagaro naho mwumva ivyo mfite ubuhanuzi bwo muri Kongo mfite ubuhanuzi bwa hano mu Burundi bambwiye ko Imana inkeneye mu gihugu cy'u Burundi ko gifashwe n'ubutumwa bwiza iyo bimeze gutyo umaze guhamagarwa n'Imana bene data mwese ngiye kubwira ubu butumwa ngiye gushingira n'iyintahe Satani n'abadayimoni basa bahaguruka bose uko bangana kugira ngo bakurwanye barabe ko ico kintu Imana yagushize imbere yo coburizwamwo ariko ndakubwire wowe uri mw'igeragezwa nanje nariciye mw'ibyo mukubwira nukuri tageragezwa narimwe iri yo kubuza umugambi w'Imana nibyo tageragezwa ryo futa umugambi w'Imana taryo ribaho hari ijambo ryanditse mu gitabo c'abaheburayo riravuga ngo kuko mukwiye kwihangana kugira ngo nimumara gukora ivy'Imana ishaka kwihangana kubafashe kugira ngo mushike ku vy'Imana ishaka ubone guhabwa ivyasezeranye amen bene data ico gihe turakora bibamwe ko dusubira muri Kongo
iminsi mike namaze indwi zibiri ndabusubira ndagaruka. Iryo shuri twari tugiye kureba ry'inyakarago ntitwaribona, baravuga ngo abarangije secondaire bafite diplome yona ni wenyine niwe rufise, twebwe abandi jewe na Matiyasi nta twari dufise. Twashotse tubireka, habaye ikanguro turabireka tubivamwa tukiri muri secondaire. Noneho David aratubwira tugiye mwebwe ngo murimwo ngo nuko ni mugende turagenda. Ako yona yasigaye yona turajana na yona tukiririya. David Imana iramubwira ngo bariya muri iyo shuri ngo ni ryabariya niyo naguteguye kugira ngo bariya bazoryigemo uko nyene kuri muzobaza Edima arabizi ibyo neza. Edimo Pastor Edima arabizi. Aravuga na Rubeni aravuga ngo Imana ngo iramubwira ngo bariya nibo nariteguriye, kuko nyuma yacu habaye indi promotion imwe gusa ya kabiri irirahera yari ryacu. Nono ndi Bujumbu ndi ruguru iwacu iriya numva ndashaka kuza. Ariko bisibisazi nta wantumiye, nta muntu nje kwande basubira ndagiye numva biranze, ndetse ngo shike mu nzira ahantu mwirango ryo kuri Mugono abazomvaye izi ntahe zanje abahazi bazohamenya. Ndasenga Imana ngo senga Imana pabwa rya jambo Yakobo agiye yaravuze ngo Mana nundindira muri uru rugendo ngo ukampa ibyo ndya n'ibyo nywa n'ibyo nambara, ngo ninagaruka ngo aha hantu hazoba inzu y'Imana. Imana undinde muri runo rugendo. Ndagenda iryo jambo ndarisoma ndaza ndashikane Bujumbura ndaryama, ndashite ku mugoroba ka 9 ndaryama. Mwijoro maze gufungura minwi numva baje gukomanga ku muryango, kandi nari sinzira rero mw'itoro ryinshi. Tininde batibyuka David yaje kukureba minwi ijoro. Ndaho David avuye iriye wa wundi Tereza twabonaniye muri Kongo nawe yaragiye kwiga iryo shuri. David mbona araje atibyuka waje ti wenyene ntego tugende inyakarago muri iryo joro saa 6 z'ijoro minwi ndambara n'agasakoshi kanje ndagenda. Wamara gushika arambwira ati njewe ugize neza ko waje, Imana yarambwiye ngo rino rya shuri ni ryawe na bene wanyu n'abandi bamuzigana. Atugende uzoza n'undi muntu wakane, Imana yambwiye ko muzoza muri bane. Nagenda ndaharara uwo munsi ari kwa gatanu nashita hano ndara hari samedi nyakarago ugitondo kare ati none rero none niki ntireka tugende aho tuba sinzi ko twobona tiki ariko ni twayibona tuzoza. Atereka kwereke ampeza itike yanje yo kugenda no kugaruka ni ya Yona ni ya Matiyasi ni ya Rubeni. Mfa kuvuga Rubeni twari twabivuganye kandi we ntiyarabigagere hano Burundi ndamuvuga tituzozana. Arambwira ngo reka mbaheze n'amafaranga. Amafaranga y'Abarundi ico gihe yarazimbye cyane gose ku makongomani yafite agaciro gakomeye. Nuko arayampa ampeza amatike n'ayandi ngo tuzosigira imiryango yacu bazosigare bafungura kuzogeza tubusha. Ndayajana manukana kuwa gatandatu ndarahari Bujumbura ubuce kuwa Mungu ndajamuka ndaduga imisozi yiwacu ndashika imuhira mashike ndabahabagarije muze hano naje kubajana rya shuri ryabaye ryacu. Rya shuri ryabaye ryacu Imana yaremeye. Imana yampaye uburyo none mfite itike ngiye itike yawe aya mafaranga usigira umugore wawe ejo kuwa mbere tuzogenda. Garakeye turaza Yona kuryagira amakenga cyane y'ikindi atazi. Yona ati jewe sinzi ubu ndaca kwa Mariyamu. Yona ati namwe muzogenda zobasanga Bujumbura inyakarago ndahazi. Okay turaza na Rubeni na Matiyasi. Yona aca kwa Mariyamu washike ngo amubwire Mariyamu ati mugende mbwige ijambo ry'Imana bizobafasha. Nawe arakonfirma bwabo hanuzi bwose. Imana yavuze bayavuze. Imana niba yarakubwiye ngo uzoyikorera naho wohura n'amagaragezwa naho wopfuzoza kuje kwikorera. Amina. Nuko turaje Nyakarago kiri hano Nyakarago rero turiga ishure kwari kwiga amezi 6 teori pratique amezi 6 bakaduha diplome baraziduhaye. Tukiri hano
numva mbona kandiko ta telefone zari bwabe za fixe izi za mobile ntazari staraba mbona urwandiko rumbwira ngo wige ugire vuba zotahe umwana wawe yararwaye iki waramugaye umwana asari muzima umuhungu muri barya bahungu batatu narifite umuhungu ukurikira muzima ukurikira wa kabiri ifura n'umuhukobwa undi muhungu ukurikira umuzima uwo wundi yitwaga ariko ararwara ndababara bakibimbwira naramukundaga ndababara cyane umwana nasize ameze neza imyaka 5 irenga ndavuga ati mbwira David tibambwiye amakuru mabi muhira ku mwana yamugaye none ndashana n'abantu bene wacu tugende kusenga tugenda hano isororezo hari kwa David turasenga biranga kandi twasenze iminsi myinshi birananirana David turagenda turamubwira nawe atereka naje ngenda arashitse arasenze indwi zibiri aragarutse ati njewe ndi ngo Imana yambwiye ngo iguhaye umunezero nk'impamba izogufasha mu buzima bwawe bwose ngo ariko igaragazwa nigaragazwa nfuye aho ngaho ndatashe turatashe iyo teori yarishize tugiye muri pratique yo kuvuga ubutumwa ngo shiki muhira gutya turagenda kuvuga ubutumwa bari banadukumbuye turavuga ubutumwa turaririmba turatarama taramira Imana ngo duheze kiririya mwivuga butumwa twatugenda nta kwezi kwagaza gushira tutagiye mwivuga butumwa tukigiye kuvuga ubutumwa barambwe batundi mwana wa kabiri yafashwe nawe n'indwara kandi bagiraga umwaka umwe batanga uyu mwaka wa gatandatu yakama umwana ukwije imyaka 5 akwiza wa gatandatu nawe arafatwa ngo ngaruke barambwira bati ba mwana we yafashwe none kareba bwa buhanuzi bwose garagazwa ni garagazwa ariko zokorera Imana ko yavuze amen bwira umugore wanje uyu nemu ndamubwira nti yewe twageragejwe utuzobana ko babaye babiri tisinzi ko arabo bonyine ni uko bizogenda kose ukenyere turwane kwisezerana Imana yaduhaye nyuma y'ayo magaragazwa umunezero zo haleluya wa mugore waje aremera ariko ganyine ati bizogenda gute ndamushima kandi mu bantu bose nabonye icatumye nihanganira ivyo bibazo bigashira mu mugore Imana yampaye yo tamu yagazabona abandi bagenda je nabona bameze n'abafite inda yarakivyaraga ico gihe nabona afise inda tije singenda ati genda namwivuga butumwa hoje tacu sigaro hayikora reka ngufasha ati genda hoje kagenda arantera intege arakomera umumve agasigara terura abana babiri nuwo afite munda nuwo acukije aravyihanganira kandi ivyo bintu mwo kumva gutyo byatwaye imyaka ivyo by'indwara byatwaye imyaka 25 gushika 2015 ejo bundi uwanyuma nibwo yagiye nuko turatanguye turakoze gutyo turasubira turagarutse ino nagazama ukwezi kumwe hano ukundika kumara imuhira kwezi hano ukundi muhira kwezi hano ukundi muhira ndazamba mu Nyakabiga twarasenze yemwe mu abantu b'Imana twarasenze muri kujya gusenga ndi hano mbone urundi rwandiko batumwana nabo wa gatatu yafashwe abana batatu bibimuga babahungu banje barya bakuruga umwe gusa niwe utararwaye muzima nuko ngiye kubabwiraga rero umwijima umwaka w'amagaragazwa ntari bwabone tarabona nukuri kuva mu 1990 gushika mu 2015 muharura iyo myaka n'imyaka 25 iyo myaka yose mureke babwira icayibaye abana baramugaye ko ari batatu hanyuma intambara zirabaye muri Kongo gusa abana batatu fite abana batatu bibimuga ndabahunga n'abana batatu bibimuga simfite haba ni dolari izibiri n'ukuri kw'Imana naje hano ndafite ni dolari zibiri uko byagenze ni gute intambara zimaze kubiri ya ruguru
noneho abandi umunsi umwe yarabaye mu gitondo numva umuriro atiri mu byuke murashize barabatwikira mu mazu ngo ngira ngo ndahunga wa mwana abana barahuga bati uraja papa wanje araje ati abandi bose bariruka nyine basabahungisha abana babo niki araza papa ati genda wewe njewe ndasigara hano banyicane na toyaye uracungura abantu wewe uri Imana turi Yesu Yesu yaraducunguye ntibaza ngo banyice njewe mfite amasezerano y'Imana atureka turicara aho ngaho mukanya bati ntamba ari hari mwibikanze Imana ishimwe amen Imana ishimwe amaze ngo ndebe numva ngize umutwaro ndasenga ninaguma hano aba bana baje bo kwicisha n'abantu ngo babari bakabica kandi bo batabica none rero Mana uzompa imodoka ndabajane mpungira Burundi nuko ngo buca umunsi umwe nishaye Anita bagiye mu mirima kuzana ibiraya na muzima bombi bari bahari mbona imodoka igize gutya iraza kandi kuruza y'umweru y'abasirikare bari baje bataha iwabo ico gihe barabara ryacu ryarakoraga abahungu bayijemwo bamwe umwe akaba ari mu colonel w'umuramu wanje musaza wa madame umwase wabo bati no modoka irasubirayo nimumumbwirira no mushoferi tugenda tujanye ati ngwino tugende kugenda aje nyine naje birangoye nimwumve mwa abantu b'Imana mwe siza abana babiri bazima njanye abana batatu madame ubwoga afite indigera hariya kubaterura ni gushana umwe ndaseka batatu ubare kubashitamwo nta nihuzu nambaye niyo barayatsa imodoka turaza turari Buvira ngo buci Buvira fashe hitagisi iranzanye ngo baje gushika hano kuri Kavimvira bati frontiere zirugaye intambara yarabaye zirugaye Mana yanje mu ijuru ndagenda waje gushika mbwiye mushoferi ati hoje tugende dushike kuri douane ngo tiye gushika tusanga abasirikare bahagaze bati turakurasa timuranda sagunda gizende kuraja ama frontiere arugaye muri Kabereke ndavuyemwo kuyemwo mwana umwe kuyemwo wa kabiri kuyemwo wa gatatu madame aricaye nawo muhungu wanje Frank bati abo bana ni ntambara yabagize ko tisinzi bati basubize mu mutuga bakaja gukubita wa mushoferi to yani mwe mwavuze ngo muraturasa mureke umushoferi w'abandi bati bashiremo tugende noneho ngo shike kuri frontiere y'abakongomani sanga abo basirikare barikoje kuturasa baravuga bati nunagenda Burundi nabwo burugaye tibakugururira umusirikare mukuru wari watwaye yinjira muri iyo modoka muri Kongo turajana dushika hano kuri douane y'Abarundi bahamagara abapafe bari bahari nk'abagara bati mbazaniye no batafite abana batatu barwaye none nimufata imodoka yanyu mwebwe muri mu gihugu twebwe turi nyeshamba turafata igihugu nta modoka dufise aba bantu babajane mubashikirize neza ibujumbura uraja he timunyakabiga he kujya kangaya kurya 9 nomero 1 ta telefone fixe irahari ndayimuha ati atugende numara gushika ndagutelefone niba gusiga mu nzira akagira iki icuba tidokizaho ati ni munsi nyere ko bana bacu twajana bafashe imodoka yabo nziza n'ukuri kose ya minibus yes bashizemo abo bana nanje n'umudwane none ga baravuga bati niba nibugenda mwenyene ntimujabuka ku kiraro ca Rusizi harafunze bafashe umudwane baramumpa batugende niwe bubaye resepase yaba nta resepase batanga ninjiye mu gihugu cyo kujya ndagiye mudushike kuri Rusizi bamupafata mureke dufite abarwayi barabare batureka turashe no munyakabiga naramusinyiye ati ko mushikije ndamusinyira tugende nampamagara kuri fixe ndamubwira tinti ya nampamagaye ni uko gusaba ya intervention y'Imana kugira ngo nze shike ndabashitse hano munyakabiga ngo dushike twahamaze iminsi kibiri urugendo rw'umwijima rubaratanguye nahunze navuye iwacu nasize abana baje babiri bakuru ngo bagiye kuzana ivyo turya
none mfite umugore afise inda y'imvuka n'akana kagacuke n'abo bibimuga batatu. Bene uru rugendo rw'ivuga uru rugendo rw'amasezerano ari gihe twaduhuramo n'ibintu bikomeye. None nazasigara ndaba ibi nibyo bya bindi Imana yavuze. Nasenga ati wewe humura. Turi kumwe gute? Kazosigara wanga wewe ko mutari kumwe nayo nubwo yovuga ijwi rimeze rite. Imana ati wewe cipfa guceceka gusa. Mu minsi twagize nk'indwi zibiri madama arabyara. Kuri kano ka dispensaire kitwa Cubahiro. Aho niho murokore yavukiye wa mwana wanje. Mureke mbabwire nukuri biteye ubwoba. Imana ikubwiye ngo muri kumwe nayo. Murokore yagiye kuvuka ndafise amafaranga 5 yo kugura isukari. Nta sukari mfise, nta buyi mfise, nta mpuzu z'umwana. Impuzu z'umwana zo sinanabitekerezaga. Nakuvuga ngo ntiyapfa gukira gusa. Umwana aravuka amushira mu gitenge ciwe, nawe yarafite 2 gusa. Nico twari twazanye. Ashira mu gitenge ciwe. Ndagiye ngo bashika abaganga batigenda utuzanire umuzanire cyayi. Ndagenda nje kudodora uwo mugore wa mpaye indaro witwa Georgette arampeza cyayi titegura ngico nagasukari niki nje ubwanje ndafite kwigurira ni robo y'isukari. Bodo mukozi w'Imana ngo ndi ku masezerano ariko yarahari kandi yarabaye. Hahirwa ubihanganira ibimugerageza kuko namara kwemerwa azohabwa izasezeranye. Amen. Tuja gushika mu masezerano nyirizina ariko twabanje guca mu mwijima. Nuko rero noneho ndaje arabyaye barambwira bataka bugaca ari muno uratanga ifaraganyije. Batari ko nagenda niba komeye Imana yaramuhaye imbaraga yayigeze guheza abagore b'Abaheburayo. Yabyaye neza turatashe mutanye hari imbono udufaranga zo tuzana. Ntabwo nari fise ariko two dukeya bavugaga ndatubahereza Imana iratumpa. Naho ubwo iyo minsi yose ya mbere nagazanza nkamaraho ukwezi duhadusengana n'abantu tumenyana n'abantu ariko benda baba bayabaye iby'Imana ico gihe ntivyari bimwe abantu b'abasirimu byarimwe abantu b'abatunzi byarimwe abantu umwe akampezi igihumbo ndakampeza 2 ndakampa 5 nizo zizo faranga nishuyeho ibitaro umudamu waje mujanye mu rugo. Namaze mwindwi 3 wa mugora araruha kandi ndamwumva yego araruha n'ukuri. Ibimuga 3 n'umwana w'ishuke n'uwo wavutse nanje n'umugore ngo kumunzi imwe arampamagara ati yewe ndarusha. Ambwiza ukuri kose ati ndarusha none shaka yendezo. Ndagenda uwo munsi yambwiye hari kuwa 6 ngo buce kuwa Mungu ngenda gusenga punda hangu niho twasengera gicugi. Nari maze kumenyana namenyanye n'undi muntu nawe ni mubyara wa Kristina arambwira ngo nigashagaza Imyaka yakoraga muri ambasade y'Abanyamerika ngo tuve kwishengero atumwe tucimuhira turashimuhira ariko nje afite ikibazo wa mugore yanyirukanye yakwirukanye ti ngwara ko abantu nibabyoya reka ibyo kurya byose ni wabimba ngo nakurekere ngo tukugaburire ntoya ibyo yakoze nivyo yarakoze ndamushimira jewe. Gashagaza Imyaka turavuganye ahamagaye abantu ati ngwino ato fixe yiwe arahamagaye abantu uwo mugoroba uwo nguwo mbona tubona amafaranga menshi. Amen. Ntumye abantu ngo bagende bashakira inzu barayibona mu Myaka ya 3 kuri 14 hari havia station barayibona so ishambure 3 turimo twimuka buzira bamwe umwe ati ndamuheza ndakwezi matera undi ndaguheza yindi bampeza matera barandema abo bantu b'Imana bari bahari ico gihe kandi yemwe sinzibagirwa uwo Gashagaza sinzibagirwa mama Dorothea nyina bakagabo sinzibagirwa umugore witwa Nema wa muri Pentecote kundahanga baraza baranyimura turimuka ni mugoroba ndamushimira ndamusezera turagenda cha mu yanje nzu ngiye muri iyo nzu kandi ariko abantu bamwe batangiye kumenya ko ari uko bimeze
banguriye umuceri, banguriye ubufu, banguriye iki, bangebuze gute, ngo ndare nashite muri iyo nzu yanje, babana banje nasiziriya baraza. Amen. Baraza ari bazima basanga hano. Yemwe bene data. Uzi kugira kandi ngo baje kuza ntibaza bonyine. Nibo bazanye na Samuel, Samuel wa Unduyu, bazanye na Babinyamini, bazanye n'abandi. Nabonye ubuhungiro bazi kubareja ku mokere wabo. Nukuri ndibuka igihe kimwe nayo nico gihe yahunze ariko asiga umugore we ruguru. Yo twari mu nzu turi 16. Umuzimwe ishambre zitatu. Ariko ndababwije ukuri naratangaye Imana korera nzo gukorera nduhe kugeza apfuye. Imana yanje irafasha. Ico gihe twigeze kuza tugura imikeke bakayimena. Imikeke yayi. Tukagura byinshi bakarya bararya barahaga bakarya umutsima tumererwa neza. Sinabibura. Ndabashingiye intahe imbere y'Imana. Nta munsi twe tuburara. Amen. Ta munsi n'umuyu nigeze mburara. Bugaca ndafite urufaranga rumwe. Ndaje kugira tukabona umuntu arapamagaye. Niho byagenze cagihe biratuye. Niho byageze Madame Ruse umunsi umwe abwira wa mutamakazi Doroteya. Ati ngo wa muntu naramubonye umunsi umwe twagiye aho bagira veyi tujana na Doroteya. Ko wa muntu mwari kumwe n'indi. Ati n'umukongomani uvuye muri Kongo w'impunzi. Umubwira ze hano. Wa mugore ahamagara kuri fixe nawe yagiraga fixe. Arampamagaye. Atuze hano. Umara gushaka tugende kuri banku. Banku niki. Nibwo bwari ubwa mbere nijira muri banku n'ukuri. Ati ni banki ugende hare muri banki. Ati hari umudamu witwa Rusi. Aranyandikiye amazina yiwe. Ati yavuze ngo waragukene. Nukuri. Ngenda n'umutima mwiza ntazi cake muri banki yiwe kuvuga gute. Narinzi ngo ni banki za benezo je ntaco keneyemwo. Ndagenda ngo shike muri banki. Bati ngo yavuze ngo musange kuri Transworld Radio. Aho ni he. Umuntu uwo yasabwiye aramperekeza arahandangira ariya kuri bagirikani. Ndagenda ngo shike nta telefone mfite ngo ndamubaza. Numva ko agenda ikirato cy'umuntu kimanuka ngwashikeho ampeza envelope yera. Ibihumbi 180 by'amarundi. Inoti ya 5. Yari yampaye nanirwa gutambuka. Nanirwa gutambuka. Yari ryambere yakoze. Yari urwa mbere bonye ibihumbi 100 by'amarundi. Nuwo munsi. Kandi byaratinze sirasho kubona yandi 100. Kabona bene ibihumbi 5 10 tukagura ibyo kurya tugafungura. Bene data ndababwiye ko ndagenda vuga ibyiza nabonye Imana y'intervena. Ariko iminsi umunsi Satani akweretse kumva urihebuye ugacika intege. Aba bana n'ababandi bose baje turagira gute Mana yaje turarya iki. Nukuri uzi kugira abana abantu 16 udakora nta muntu uzi ngo uramuhamagara ngo ngurana byibura cyangwa urasoroma ahantu nta kantu nakamwe. Yemwe twarihanganye ico gihe yona ngo aruhe baja mu makambi raza baja mu kambi mu Ngagara n'umugore we yaje aja mu kambi mu Ngagara. Ba Samuel baja kwa mukuru we Juvenali baragenda sigarana n'abana baje gusa. Noneho ga murokore araho ni ruhinu ruyoya n'uya mukuru wiwe na ibyabimuga byose ndabifite aho ngaho. Ariko mbabwire mbashingira intahe. Muri ayo mageragezwa ameze gutyo ntibyanyaza umunezero wacu. Amen. Ibindi byose bishaka bigende Imana ikurekera umunezero w'agakiza. Amen. Nagumye nezerewe nkorera Imana ntabo twaduhura hanze. Ego nari nkiri muto cyane ariko si kuvuga ngo ni ibyo. Nari nezerewe gusa. Kagenda kirwa muri vile naja gatahana imboga, gatahana ifu, gatahana iki. Tubayeho gutyo ngo buce yanzu nyivuyemo ngiye mu yindi hano mu Nyakabiga. Nta handi nagiye mu Nyakabiga. Igihe kimwe gusa niho nagiye mu Kanyosha inzu yabuze hano mu Nyakabiga maraya amezi 2. Ndasubira ndagarukana none. Nukuri mu mwijima wicura burindi bantu mu bukene w'ubuhunzi inzara. Ariko inzara sinigeze ndababwiye kuva namenye Imana yampa amasezerano
nta munsi naburaye Amen. ntituraburara tugafungura ejo tugafungura hirya ejo tugafungura umwaka ukaza ugashira muri 2001 umwana umwe muri babandi arapfa turapfuye basi ko umuntu wapfuye ntaza barabamuhamba turagenda turamuhamba nabi nyine iriya kumpanda turaheba turagaruka ndatuye umwaka urashize umwaka wa kabiri ngushire uwundi nawe hari hapfuye wa kabiri wa mbere arapfa nawe sigarana ukumva Imana ko iragenda ingabanurira umubabaro n'umuruho nazo ndebe ko abana bari mu nzu batabasha kwibyutsa ngo baje hanze kandi mwibuke kuva muri 2000 mwaka w'ibihumbi 2000 na 2001 na 2002 abasasu yakaza bahari Bujumbura kandi Nyakabiga hano hafi yacu hari amasasa ateye ubwoba nkiyumviraga je wahunze ndasubira niko rero ibintu bimuka kandi mpungire he gasenga Imana ikaturemesha Imana yandi ico gihe Imana yandinze ubukene yandinze inzara singira inzara ngo nababana bandirire mu maso ngo babuze ibyo barya Imana ikabindinda nawe izokurinda mu gitabo cy'umugenzi harahavuga ngo ubw'intambwe n'ingwe bitarandya ngo Imana izokurinda umubisha wese muzohura nawe ubw'Imana yandinze uko nukuri ntawe Imana itazorinda nta kantu nari mfite ariko Imana irandinda inzara indinda ubukene bwo mu nzu nta sahani twari n'imwe turayibona twature kuri twa plastike ariko turayibona turarya turangwa tubaho neza anaga pastor ntaguciriyemo urumva inigiki by'ukuri cyakuremesheje kuko urumva amagaragazo yose waciyemo amagaragazo akomeye ateye ubwoba ubona ugwaza abana uri impunzi utagira uhamagara utagira icepfo cya ruguru noneho ikintu cyagushigikira kikagugunya umutima nigiki woshobora kuremesha n'abandi uyu munsi bo bari mu ntambara nk'izo bacitse intege nukuri njewe nababwiye nagize amasezerano y'Imana nta mwana n'umwe ararwara noneho kandi bakambwira ko zokorera hano Burundi kavuga nti Imana ntizibesha kandi mukuri kose Imana yarabinyeretse nabona turafunguye ntari ifite amafaranga iyi ni y'Imana yingiye niyo nyiri masezerano iyi ni y'Imana y'amasezerano yingiye kandi bene da kubivuga urumva bimeze ko ibintu byatambutse nyine ariko ntibyari ibintu byoroshe kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 990 sibwo nibwo nari hano Bujumbura gushika mu mwaka w'ibihumbi 2015 ndi kumwe n'abo bana bameze gutyo bigenda gutyo nta kazi ntaki yemwe ndiko ndabivuga ariko nukuri kw'Imana icari kundemesha nta kindi nagaza mbona mfunguye nabona umuntu azaniye ishati nabona umuntu azaniye ikoti nabona umuntu azaniye ikirato nabona umuntu azaniye isaha n'amatelefone yigeze kwaduka nigeze kugura telefone zitatu bende kugura telefone bende tutoye zitatu nukuri umwe kazanira ngo kakanabonye ari kabi kamwe naje gaheza nita kandi gaza abana banje naje gasigarana kandi nukuri ya kintu bene ikicifuzwa mwisi nigeze mbura kandi nambaye neza n'amadama arambara neza ego iryo geragezwa ry'abana ryo ryari rihari urumva ko Imana iyivuze iyi Imana ivuze ikurikirana ijambo ryayo iyo utahumaguje gukubita urugohe ukayihanga amaso Imana tiyo kumara amaso n'ukuri mureme mukomere Imana tiyo kumara amaso urumva ko yakubwiye ati farasi zoyigenderako umunezero uzogira mugabo ikigeragezo uzogica ikigumemwo abantu bakwiye gukomera abantu ni bakomere dufite Imana yasezeranije niyo kwizerwa no kubikora ivyo ngivyo izobikora amen iko ijambo ry'Imana rivuga bene data nabonye umwijima w'icura burindi imyaka 25 nawubayemwe imyaka 25 none inyuma y'iyo mibabaro yose Imana yaragutwengeje naratwenze n'ubuko ndatwenga ubu ndatwenga keguka amen tubwire rero ngene Imana yakunejereje igashika mu masezerano nibaza ko buri muri iyo ubu ndi muri iyo amasezerano bwarakeye muri 2002
abo bana umwe gusa niwe wari umaze gupfa undi yashotse apfa ubwo nyine ariko muri 2002 dutangura gerezo des armes Imana ico yambwiye nkiba muri Kongo dutangura ishengero rya gerezo des armes umunsi dutangura ishengero rya gerezo des armes kuva muri 98 1998 gushika muri 2002 niwo munsi dutangiye gerezo niwo munsi nsezera ikintu citwa inzara n'ubwoba bwayo amen nari nkandagije ibirenge mu isezerano haleluya ndagaza mbona ibyo kurya bitetse nishake mwaraza mubizana wewe na munyana yego barabizana n'amasaha masorori meza cyane kumwami ndafungura nk'umwami ndarya nk'umwami mbatangiye gukandagira mu masezerano n'ukuri kw'Imana tangiye gukandagira mu masezerano kandi Imana yo mu ijuru ico yavuze irakinyarutse ngo dufe gutangura ishengero nta womenye ukuntu ubwo butumwa sinzira barate twabuvuze Imana yo nyine yabuvuze nambwiye muyera aba bantu bose baraza twubakana kino gihangare kino turimwo twigeze kugira abakristo hano bagaza bahinjirira ibihumbi 4 hano bamwe baja kumutakura twagira ishengero kumutakura abandi mu Gatumba abandi mu Kanyosha abandi mu Kinindo urumva iyo shengero rivyayayo nahandi twavya yandi mashengero kandi sinigeze nsiba nagendaga Muyinga nagendaga Makamba nagendaga hehe ubutumwa no muri Debora iminsi yose saa 6 sinasibaga muri Debora sinigeze ndeka kuvuga ubutumwa sinigeze ndeka gusenga kandi iyo utaretse gusenga Imana ntiyo kureka ndabikubwiye utaretse gusenga Imana ntiyo kureka nkubwiye ko ubukene n'inzara n'umubiri wacu tangira kubyibuha iyi nda niho ndayigize ubwo tutaragira gerezo des armes sera n'umuntu utayisoni nukuri iyo mfite amafoto yanje yakera nyafise nzangira ubwoba uyu nijuyu ariko mukuri tumaze kugira ishengero Imana yari yaravuze kuva kera ndanezerwa inzara irashira ubukene burashira none nkama ndyamanzi mfite nk'amafaranga $100 mu mfuko impuzu nambara impuzu nziza bwaba muri kino gisagara cya Bujumbura nisha waborozo wambara impuzu nziza cyane abakositime meza ari birata yego kandi ntaco nigeze nigurira Imana igatuma umuntu akangurira ikirato ndakazanira ishati ndakazanira ko abakositime ndavyibuka amen ndavyibuka bamuse nabivuze gato yari mu rusengero ndibuka umunsi umwe naragiye iwawe mpeza amakota 2 amabakosa abiri yo nibirato n'ukuri kose n'umukaba uwenda cyawufite no agakaba gato yakirabura keza cyane kakwire nibe nuko vyagiye bigenda inshuti zanje bagenzi banje iminsi y'amagaragazwe imyaka 25 nyivuze buke nivuze ndengana kandi ubu kuyivuga ndayivuga twenga ubu noneho ndatwenga ariko hari igihe nagazamara nk'ukwezi ndatwenga cyane Imana yari yarampaye umunezero nibyo twaneze twaje gusenga kanezerwa muri Debora ngasara bigacika kavuga ubutumwa tukaduga ruguru kandi muzi ko Imana yakoze nduga ruguru nagazagenda muri Prado niho zari zikiza Prado yo muri presidence narusi nuko kw'Imana kicara imbere n'umushoferi n'abasoda inyuma n'izindi zinyuma zari ngo basoda nigeze kugenda muri uwo munyenga tumbara igihugu cyose cy'u Burundi nta hantu na hamwe ntigeze nshika kandi aho twashite hose buhari shengero rya gerezo des armes kandi ico gihe yari ritaraba Imakamba twaragiyeyo ubutumwa abo twabwiye ubutumwa ico gihe ni ba Benwa bande nibo bagiye guhamagara cyo kugira ishengero none bazasigara bahamagara hakagenda abandi narakoze n'ukuri yemwe bantu b'Imana Imana yavuze uzirinde ibintu bibiri uzoyigumisha amaso wirinde ibyaha usenge n'ukuri kw'Imana ico yavuze izogushitsa abari mu magorwa abari mu mageragezwa nimwihangane Banega pastor nk'ubu uje nk'abo bana batatu bakurikirana bamugara munyuma mwaravyaye abandi nyuma nagize ubwoba mbega nagize ubwoba ndetse shaka nko kubwira madamu wanje uyambereye umugisha uteye ubwoba mu bikorwa ndamubwira nti yewe abana barwaye none kuzoza ugirinda gutya kandi ari wowe bikorera naba jewe ndabona ko twonywa imiti utwo guheza umutuka kiproteje ubwo ico gihe nagaza mba hano namenye iryo banga ko rihaba ndanayijanaga barayimpa ndikini nazongwa gusa
ndagenda ngo mubwire atereka reka ihangane dore ico gihe twatumaze kugira abana batandatu batatu bararwaye hasigaye batatu yerere aba bandi bokira twobakurayo bagakira nukuri kwe ngwambwire gutyo numva ambwiye ko icimanisha sinigeze naje namuhata nunda mugora turayitiyo miti arabyara umuhungu wa mbere yabayeho ntindamuguye Frank uwa kabiri uyu mwana yabyariye hano yabayeho ngo buce Imana ibirashumbushije abahungu babiri Anita wanje ati ngo yabonye umufiyanse Imana atizibura hicisha kugira ngo kutwenze Anita wanje ararongorwa arabyara waje kubyara mwana w'imfura w'umuhungu abyara uwa kabiri w'umuhungu nukuri umunsi mwe nagiye kumwibarutsa tugira ceremony turasenga ndavuga nti yemwe hari abana babiri bari nk'abuzukuru ba Yakobo bagiye mu gitigiri ise cy'abana biwe ni Benyamini na Yosefu baba nk'abari umuntu base ndavuga nti Anita mwabyaye munaviyane mwabyaye bano bana aba bana abandi muzobyara nyuma bazababaye ntari kwaba nabanje mureke basubirire ba nyirarume bapfuye muzima wanje abagize umugore abyara abahungu bane bakurikira noreka gutwenga guti n'abana batoyi bagira mariage babana bato bagira mariage umunsi umwe ari babiri kandi yemwe muri iriya mariage abantu bamwe baza bagira none kunezezwa n'ikintu gusa gisanzwe oya mumbwira umuntu udakorera amadolari twebwe iwacu bunyine aba bantu bose bakorera bakwa amadolari aho inka zaheze basigaye bakwa amadolari mbona amadolari y'inka 200 uribaza ni mwumva umunsi umwe inka 200 umwe muheza 10 undi muheza 10 abana banje barakwa bagore bakunze barabagira ubuku umunsi umwe naratwenze nuwavyumvishe naje atwenganye naje haleluya baranezerewe naje naranezerewe abantu bose baranezerewe bazi situation yanje nari ndimwo ubwo bukwe tibuzomva kandi bwatumye nongeretse none k'imyaka nk'20 nagira hejuru naranezerewe birenze ubwenge n'ubu ngubu iyo shitse nabonye ejo bundi uwo mwana mutoya wanje murokore abyara mwana w'umukobwa sinagaza ngenda mu bitaro kureba abana bavutse naba banje bwite ko namusanze mu bitaro ni murokore ariko sinamuravye ariko murokore yabyaye umwana w'umuhererezi wanje wifura yiwe naragiye mu bitaro ejo bundi ndamuterura ndamurera ndavuga nti Imana uranejeje amen Imana iyo myaka yose 25 yabayeho ndira pamba Imana yanyongeye umunezero mbona abana mbona abuzukuru nukuri sinobabwira umunezero mfise ubu ni mureke kwihebura nta kundi nobabwira dukorera Imana ico Imana yavuze izo gushitsa nta kabusa mu kurangiza reka kwereke rino jambo yanditse mu gitabo c'Abaroma ibice 15 no ku murongo wa 4 kandi ndahejeje kuko ivyanditswe vyose vyandikiwe kutwigisha kugira ngo ukwihangana no guhumurizwa duheshwa n'ivyanditswe biduhe kwizera ibizoba amen mwene data izera ibizoba imbere yawe hari ibyiza naje imbere yaje byarahabaye kandi ibyiza by'ibizoba ntibiza gutya mu maso ubibonesha kwizera narizeye ndihangana kwihangana kundemera ibyizigiro zo kwizigira ibizoba ndarabibonye ibizoba mbabwiye nabuzukuru ubu mfise abuzukuru muzima afite abana 5 Anita afite 2 na murokore na Joy yabyaye mfise abuzukuru ndanezerewe babahungu banje ubu iyo twatujana nzarumva nezerewe bagutwaye mu modoka ni watwara mu modoka umuhererezi numva ndiko mwijuru amen wa mubabaro wose waraheze
Imana yajanye abayo abasigaye Imana iranshumbusha irabagwiza Imana yaranshumbishije yemwe mbifurije mwese ko Imana yabashumbusha umunezero Imana ibashumbusha ibyo mwabuze kandi we ufite isezerano ry'Imana ni habe kigeragezo kikugerageje caba mu muryango caba hehe ku kazi caba mu bukene ihangane nakize ubwo bukene nanje narabukize ubukene nukuri mu muryango Imana ishumbusha abandi bana ishumbusha abuzukuru uburugo rwanje umeze neza turanezerewe yemwe mfite abakwe mfite abakazana nukuri naranezerewe Imana ibahezagire cyane nukuri nta kindi no babwira ndababwira ngo wakoreye Imana tazikorera amaboko kandi gasibyo byonyine bigaragaza sibyo byonyine amagaragazwa tugira amagaragazwa mu buryo bwinshi abahamagawe ngo dukorere Imana umurimo w'Imana habamwe amagaragazwa yemwe gerizo dezame mu mwaka umwe twari dufite abakristo benshi mu myaka 2 twari dufite abakristo ibihumbi 4 bingahe ariko muri ivyo mbabwira ijambo rimwe Pawulo amaze kuva mu kiyaga c'inyanja muri ya nyanja yindi hamwe ubwato bwari bwamumbenye mu mazi ashika ahantu ukizinga merita araharara ubuce mu gitondo atangira gucana umuriro reka cana umuriro nciri ndo mbeho cari gihe c'imbeho ni Burayi aracana umuriro uva mu inzoka kirya gikorwa ciza ukorera Imana hari mu inzoka kuko ntawe ndabona mu bakozi b'Imana bakoreye Imana hava mu inzoka ngo iramukoma kandi ngo yari murumye ari kuvuga ngo apfi yari fite ubumara bukaze Paulo ayikungutira muri wa muriro yacanye amagaragazwa menshi nayo nahuye nayo mu murimo w'Imana inzoka nyinshi zankomye niziva hano mu murimo w'Imana muri gereza hari mu inzoka hano zankomoye ariko zikankomora gutyo jewe uyu muntu avuze ngo wagize iki zabaza iconza kandi kuva kera none afite niki yafatiyeho nkibaza sinobana hari ikintu navuze cange nakoze cerekeye kuri ico iyo sanza ari ntacu menya ko ari ubumara bw'inzoka bushaka kumbuza isezerano ndaramiriza kandi ndaramiriza Imana yo mu ijuru yonyine mu ijuru ho dufite umuntu amvugira akatuvugira ukabona biraheze amen biraheze ibinyoma ndagira ngo nta kintu cyo kwisi ntarabesherwa mu bintu byose zabayeho ibintu byose ibintu byose byo kwisi nta kintu ntarabesherwa nukuri kw'Imana ntarabesherwa ariko hamwe n'ibyo nareba umurimo w'Imana nareba Imana yankuye muri bwa bwigunge bw'ubukene bw'inzara bwo gufusha abantu Imana ikashumbusha abantu nabona ko ntaco niyagiriza muri ibyo ngashimira Imana ngasenga bigahera nawe bizohera ndaguhumurije nawe bizohera nayo majambo kubwiye Imana yo mu ijuru ibaremeshe ibakomeze ibahe kwihangana nimwamara gukora ibyo Imana ishaka muzohabwa ibyasezerano nashe nahabwa ibyasezeranijwe maze gukora ibyo Imana ishaka hagati aho mumenye ko haba hari amagorwa haba hari inzara haba hari ubukene haba hari bitutsi haba hari kumaramara ariko hamwe n'ibyo Imana yarankishije namwe zobakiza mukomere kandi mwihangane nukuri ni ntahe nziza cyane gose ni ntahe je byukuri yankoze ko ndagira n'ibigumbagumba kandi byukuri uyu mukozi w'Imana yaciye mu bihe bikomeye kuko nanje narabibonye abo bana narababonye bapfa narababona umuruho bari bafise narawubona ntibyari byoroshe nkuko yavuze nukuri umufasoni wiwe n'umuntu wo gushimira cyane 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 ntiyigeze amutana igikorwa yarabyifashemo neza rero nukuri turabashimiye cyane cyane kuri aka kanya muduhaye ndazi neza ko iyi ntahe izofasha imitima ya benshi Imana yo mu ijuru ibahe umugisha nkuko twatanguye rero n'ubu turakeneye musure mu dusengere turangiza kugira ngo aya majambo yose izi ntahe zose zifashe imitima y'abazokumva iyi ntahe Imana ibahezagire Bana ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo wacu iryo shimwe uryakire kandi rivuye ku mutima wanje ushima nagushimiye ko uyu munsi vuze no ntahe nizeye ko hari abiremesha hari abifasha hari abo yokiriza imitima hari abo yotabara mu mibiri
mwami Yesu Kristo, aba bantu bose bumva ino ntahe, abazoba bahe bagaragazwa mu miryango, abahe bagaragazwa n'inzara, bagaragazwa n'indwara, bagaragazwa n'amajambo n'ibitutsi n'ibinyoma n'ibindi, mu majambo yose y'ibinyoma ubabera Imana, ubakize nabo Mana yo mu ijuru, warankijije nabo bakize, ubakingire. Haleluya. Uri Imana izikingira abantu bayo, uri Imana izitabara abantu bayo, warantabaye nabo batabare, warankijije nabo bakize. Ndabasengeye aba bantu bose bagaragazwa n'inzara n'ubukene n'indwara n'ibitutsi n'amajambo, mwami Yesu Kristo, abo baba barwaje nkanje ubaremeshe, ubakomeze, bamenye ko nyuma yo kurwara hari agakiza kenshi. Mana yera yo mu ijuru we, abantu bihebuye mu bw'imiryango, nukuri Imana ubaho umutima wo kwizera kandi bareme, uremesha abo bantu bose kandi ubagirire neza, kuko wangiriye Mana bigirire n'abandi nabo. Tubona Imana yacu, bazobona Imana kuko naje nayibonye. Ndakuzi Imana, narakubonye, nabo reka bakubone kandi bakuze, ubatambutse, barenganye, bahe kurengana ico kiza cose kibarwanya, bakomere babe bazima. Ndagushimiye kandi ndizeye kuko iyi ntahe izokiza benshi kandi igafasha benshi, ni mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu, amen.